Imana ishimwe. Baramukije mwese ku izina rya Yesu. Turashimiye Imana yatugiriye ubuntu ikatwemerera kuba ngaha, kandi naje ubwanje ndashimiye Imana ko yangiriye ubuntu ikampa aka kanya kugira ngo mpagarare imbere yanyu dusangire ijambo ry'Imana. Maze kumva amajambo y'Imana atari makeya, kandi tubijeje kwigenagura imbere yayo tunezerewe, dufise ibyishimo, kandi sinje kubakura muri ibyo byishimo, ariko narije kukwibutsa nubwo tunezerewe, nubwo twishimye, kugira ngo wibuke ko turi mu ntambara. Unezerwe, wishime, ariko kandi wamugavye uzi yuko uri mu ntambara. Umutwe w'amajambo tuza kuvugana uvuga ngo wamugavye kuko umwasi wawe ariko arakugwanya. Urashobora kubaho ukabaho unezerewe, ukabaho wishimye, ukabaho wumva uguwe neza, ariko utazi ko hari umwasi ariko arakugwanya, ariko arategura inama, ariko arakora ibintu bishoboka kuri we kugira ngo arabe ingene yokugwanya. Ubu nk'akarorero pasitori mukuru arashobora kwicara ngaha akumva aguwe neza, mugabo ugasanga hariho inama zikorerwa ahantu mu kinyegero ziriko ziramugwanya, ziriko zirategura imigambi y'ingene zomusitura. Bagashobora kuba ari abakirisu ba hano, bagashobora kuba ari abandi b'inyuma, wewe akaryoherwa, mugabo hariho inama ziriko zirakorwa. Hanyuma hakaza umuntu canke Imana ikaza ikamubwira iti wa mugabo nubwo uryoherwe wamugavye, kuko umwasi wawe canke abansi bawe bariko barakugwanya naho utababona. Kandi ndiko ndavuga abantu b'ingwego baratumva cyane. Hari igihe Satani ategura imitego myinshi cyane, hanyuma Imana ikaza ikakuganiriza iti uyu munsi uze kugenda ugavye. No mu ntaye Etienne yadushingiye yatubariye yuko Imana yaje ikamuganiriza mu nzozi, ikiyamara hari ishuri ugiye gucamo, ati nuyishikamo ugomba kuzokwihangana, kubera ko iyo shuri uzoyicamo ntibisiba, ariko kandi uzoyirengana. Imana yavuze. Satani agategura imigambi, cyangwa umwasi wawe agategura imigambi, akiyumvira ngo ntubimenya, ariko ntazi aho muhurira n'Imana. Agafuruguta ibyo afuruguta, mugabo nawe urabizi, kubera ko hari ahantu muvuganira n'Imana ikakubwira ibyo we atazi yuko wowe ushobora kumenya, hanyuma Imana
ikakugirira neza ikakurenganya. Wamugabye kuko umwansi wawe ariko arakurwanya. Twasomye amajambo yo mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa no mu gitabo mu ikete ya mbere Petero yanditse, ariko mu nkundire twongere ko naya ari mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu gice ca 4 urupapuro ni 70. Turasoma dore ku murongo wa mbere, avuga ngo Yesu yuzuzwa mpwemu yera, ava kuri Yorodani agendeshwa mu bugaragwa na mpwemu, amara y'iminsi 40 ageragezwa n'umugwanizi. Kandi muri iyo minsi ntaco yariye, ishitse arasonza. Umugwanizi aramubwira ati, niwaba uri umwana w'Imana, bwira ibuye ricike umutsima. Yesu aramwishura ati, vyanditswe, umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Aramudugana amwereka ubwami bwose bwo mw'isi mu kanya gato. Umugwanizi aramubwira ati, ndaguha ububasha bwose n'ubwiza bwabwo, kuko jewe nabuhawe, kandi muha uwo ngomba wese. Nuko niwamfukamira ukansenga, ubwo bwose buraba ubwawe. Yesu aramwishura ati, vyanditswe ngo usenge Uhoraho Imana yawe aba ariyo usaba yonyene. Amujana i Yerusalemu, amugarika mu gatwe k'urusengero, aramubwira ati, niwaba uri umwana w'Imana, ikorere hasi, kuko vyanditswe, bazokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigame, kandi ngo bazokuramira mu maboko yabo, ngo kumbure ntutsitare kw'ibuye. Yesu aramwishura ati, vyaravuzwe ngo ntukagerageze Uhoraho Imana yawe. Umugwanizi arangije ijya mugerageresha byose, amara igihe amuretse. Imana yacu ihabwa icubahiro. Twebwe tukiragira hari igihe habamo imfizi canke atari uburyo n'ibintu bigoye babuje guturira imiyonga. Kera baraturira imiyonga, baturiye imiyonga ku musozi, inka zo hakurya no hakuno zigahuriraho, hanyuma zikarya umuyonga zigahaga. Hanyuma imfizi y'amanyama ikivuga igakoba igapfuha kugira ngo itere ubwoba izindi mfizi ziri ngaho. Hari n'igihe kaba ari agapfizi k'amanyama gusa, mugabo atankomezi gafise, mugabo kagapfuba kagasura inkungu, ukabona yuko nyene amahembe kagacumita mw'ipfa kaduza kugira ngo gatere ubwoba ikindi gipfizi kiri ngaho. Hanyuma ico gipfizi hari ibipfizi vyiyemera, vyose ugasanga ntibyirirwa birasura ipfu ngo bigirene bikegera ka gapfizi, kubera ka gapfizi karubonye ko nyene rufise umutundaniro munini, kagaca kagenda kariruka ngagenda karabi n'ukugakorako icyagakozeko. Mugabo hari igikorwa kabanje gukora kugira ngo gatere ubwoba izindi mfizi. Iyo utihagararako gace kayirukana. Umwasi kenshi na kenshi arakoresha iterabwoba kugira ngo agutere ubwoba
ikivutu ntushobore guhagarara ushobore kumugwanya. Wo no umwansi. Ibya gisirikare ntabyo nzi, sinzi ingene bakora, ariko hari igihe nahora numva bagiye ahantu bakarasa insoro atanu umuntu babona, kugira ngo kumbure uwo bafise agakoho nawe akavuze canke ahunge yumve yuko haje abandi bantu bamurusha ingomezi. Umwansi rero ikigwanisho ca mbere akoresha ni ugutera ubwoba uwo abagomba kurwana canke umwansi wiwe, akamutera ubwoba kugira ngo agire ubwoba, akakwereka yuko ahantu uri udashobora kuhava udahunze cyangwa utagize ikindi kintu ukora udashobora kuhava, akakwereka yuko usuzuguwe, nawe ukwiye kugira ikintu ukora kugira ngo wikureko agasuzuguro. Mu butumwa bwiza duhejeje gusoma uko bwanditswe na Mariko, Yesu ngo yari amaze iminsi 40 n'amajoro 40 yisonzesheje, hanyuma umwansi wiwe aramenya ko yisonzesheje, aramenya ko yari amaze iminsi 40 atacarya. Hanyuma uwo mwasi yisunga intege nke Yesu yari afise, kuko yari ashonje, ananiwe, anyotewe, afise uburuhe. Hanyuma aramwegera, amugerageresha ibyo mwumvise twasomye, aprofita intege nke ziwe kugira ngo amutere ubwoba, yumve ko akwiye kugira icyo akoze kugira ngo ntahave agira ingorane. Umwansi wacu cyangwa umwansi wawe agukurikirana igitondo, umurango, umugoroba, kugira ngo arabe intege nke zawe, kugira ngo arabe aho yogufatira, hanyuma arabe ko yokunesha. Kuwa gatanu bambwiye inkuru y'umuntu, umugabo ari mu gasho, ari mu mpimba. Uyu mugabo ingene byagenze, ngo bavyaye abana b'intahekana, ku mwaka bakabyara. Hanyuma umugore wiwe aramubarira ati, ibintu jewe birananiye, ibintu birandambiye. Ati igikwiriye nuko tumara umwaka tutaryamanye. Umugabo biramunanira kwakira. Bimunaniye kwakira, umugabo afata ingingo ya mbere yo kwikinisha. Iyo ngingo irasendwa, mu nyuma afata umwana w'imyaka 6 amufata ku nguvu, hanyuma baramufata. Bamufashe araheza arabyemera, aravuga uko byagenze, ati jewe byarananiye kwigumya uwo mwana, naramufashe ku ngufu. Mbere uwo mwana araheza aravuga ati, mbere ntiryari rimwe, ntiryari rigira kabiri. Uyu munsi uyu mugabo ari mu mpimba. Satani mu kukugwanya arakoresha iterabwoba, agakoresha intege nke,
akabona aho ufise intege nke, hanyuma akaza akakubwira, akakogorera, akagutega umutego, kubera yuko yamaze kubona yuko ufise intege nke. None bavukanye inshuti zanje, umwansi wacu cyangwa umwansi wawe arazi intege nke zawe, kandi utabaye maso ibisa n'ibyo byashikiye uwo mugabo, nawe birashobora kugushikira. Kubera yuko Satani ariko arasambura ingo nyinshi mu buryo hamwe n'ubwo. Kubera yuko arabona intege nke zawe, arabona aho biriko birangira, hanyuma Satani akaza akakuganiriza ati udakoze gutyo wowe usuzugura, udakoze uko wowe ugayitse, udakoze uko byomera uku, akaza akakuganiriza kubera ko yabonye intege nke zawe. Abakobwa, Satani akaza akabaganiriza ati uyu muhungu ko ariko aragusaba ko muryamana, nutamwemerera araguheba. Kumbure yabonye imyaka myinshi umaze wipfuza umugabo ntiwari bwamuronke, noneho umuhungu aje, urabona ko ashobora guca mu myanya y'intoki. Satani akaza akakuganiriza ati niwemere muryamane nta ngorane. None hari uzobimenya ko ari umufiyanse wawe nta ngorane, niwemere muryamane hanyuma muzobane. Urabona n'ubundi ko wari umaze igihe ata mugabo ufise, byarasi ko wubaka. Satani akaguhendahenda, hanyuma waguye mu cyaha. Satani akaza, yabonye ko akazi kawe kaheze, Etienne yamaze kudushingira intahe, barakoze irementanya, arabona yuko ashobora kuva mu kazi, hanyuma arondera abandi bantu kugira ngo abo bantu bamuvugire ntahava ava mu kazi. Nuko ari umuntu w'Imana, mwumvise ko yashinze intahe ati jewe kuva ndi umwana sinigeze ndya igiturire. Yumvira umukozi wa banki agira ave mu kazi, ntazi yazotera imitwe. Iyo atari umuntu w'Imana, Satani yaraza akamuganiriza, kandi n'ubundi urumva ko yaje akamuganiriza. Yanabisabiye imbabazi ngo ntiyahanze amaso Imana, ahanga amaso abakomeye, aragenda arababwira ati reka akazi kanje kagira agahere. Mugabo ngo ba bantu ntacyo bagize, ntacyo bashoboye. Hanyuma Imana iraheza iragira ikizira ahandi hantu. Uyu munsi mwumvise ko yaronse akazi ahandi, kumbure ntiyabitubariye neza ko gasumba kakandi yarafise. Iryo ndibabagiwe ntaryo yavuze. Yavuze ko yaronse promotion gusa ntiyavuze ibyo nabikurikiye. Yabivuze ati kumbure amashahara gasumba, ibyo ndibaba. Urashobora guca mu ntambara, mugabo ari inzira Imana iriko irategura yo kukugirira neza. Mbere muri bwa butumwa cya cete Pawulo Petero yandika, yatubariye ngo abo nkunda
umuriro uri hagati yanyu wo kubagerageza, ntukabatangaze nk'aho mubonye akatabonetse, ngo ariko munezerezwe nuko mufatanije n'imibabaro ya Kristo, kugira ngo no mu gihe cyo guhishurwa k'ubwiza bwiwe muze munezerwe muhimbawe. Ngo iyo mututse muhowe izina rya Kristo muba muhiriwe, kuko mpemu w'ubwiza ari we mpemu w'Imana aba kuri mwebwe. Imana yacu ihabwa icubahiro. Hari igihe Imana ikureka ugaca mu bibazo, igomba kwihesha icubahiro. Kumbura utaraca mu bigeragezo, kumbura utaraca mu bibazo, mpemu yera ntaraza kuri wewe. Abantu ntibarabona ubwiza bw'Imana, abantu ntibarabona ugukora kw'Imana biciye muri wewe, ariko igihe waciye mu bibazo ugashinga intare, hanyuma mpemu yera akaza muri wewe, abantu bakabona Imana. Navuze ko Satani akoresha intege nke, akaraba intege nke zawe, akaraba aho uri kurananirirwa, akaba ariho yinjira. Uyu munsi hareze ibintu by'amashano, kandi ayo mashano ntaja mu bapagani. Ayo mashano aja ku bana bo mu ishengero, ayo mashano aja ku bakomitare, ayo mashano aja ku baririmbyi, ayo mashano aja ku bantu bakomeye mu ishengero. Ukagenda kwa muganga agapima bikanga, hanyuma agaca haza umuntu akakuganiriza ati ukwiye kuja hariya kuri 14. Utagiye kuri 14 urapfa. Intege nke zawe yazibonye, kuko mu mubiri byanze kabisa. Sinzi ko murabona umuntu yafashwe n'ishano neza sana. Nta kintu arya, ubushuhe buca hirya no hino, ingomezi zirahera, biranga, nawe ukabona umuntu aragiye kabisa. Hanyuma Satani akaja atakuganiriza ati wewe urapfuye, irukange kuri 14 ntusubire kwa muganga. Kandi umuntu ntakwanga n'umukunzi wawe. Wewe muri we arabona nta handi ufise nk'ubuhungiro, nta handi nk'urukiza, ni hehe? Ni kuri 14 mu mirambo. Ahandi haje vuba. Hariya namambona imodoka z'igipolisi, imodoka z'igisoda, n'imodoka nziza baherekeje hanyuma ndabaza ikindi mbe harya n'ibiki. Wajya wewe ntuhazi ngo harya hari abavuzi bakaze bari babiri bari ku masero babiri bakurikira. Satani yinjirira mu ntege nke zawe, yaguteye ubwoba, nawe urabona yuko aho hantu arashobora kandi gukoresha ingomezi zawe. Yesu yari amaze igihe ariko arasenga, yari yuzuye ubushobozi bwa mpemu yera, nubwo umubiri wari urushe, ariko mu buryo bw'impemu Yesu yari akomeye, kuko yari amaze iminsi 40 ariko arasenga ngo yuzuye mpemu yera. Hanyuma Satani aramugenderera, aramuganiriza, mugabo Yesu aramubwira ngo handitswe ngo ntiyashobora kumunesha. Uyu munsi Satani ariko aratugwanya, yinjiriye mu nkomezi Imana yaduhaye. Zishobora kuba ari inkomezi z'umubiri, zishobora kuba ari inkomezi z'impwemu,
zishobora kuba ari ubutunzi, ugasanga abantu bari ko baragwanywa n'umwansi biciye mu nkomezi Imana yabahaye. Uyundi mugabo n'umugore bubakanye bafise uburyo bukeye kandi barakundana. Hanyuma ikindi gihe umugabo araronka akazi keza, arakorera amafaranga menshi, urumva aragize inkomezi mu buryo bw'amafaranga, arabona ko mu mufuko harabombotse, arafise ayo ashobora gutanga muhira bagafungura, arafise n'ayo ashobora gusanzaza mw'ibarabara. Wa mugabo kubera ko yabonye ko zagiye ko atangura kwiyumva ati ibyo muhira ntibikinkwiye, singishobora kurya indya zo muhira gusa, singishobora gutungwa n'umugore gusa wanje, nkwiye kurondera n'abandi ku ruhande. Umugabo yakorera ahandi hantu atari muhira. Umugabo akava muri misiyo, aho gutaha mu rugo rwiwe agataha mu hoteli, kubera ko arafise inoti zirakwakwana. Akaca agenda mu hoteli ari kumwe n'abandi bakobwa, ari kumwe n'abandi bagore, kandi umugore wiwe aragirana arabizi. Mutamwumva umugore amagorwa yagize, ntagenda ngo bagwanire mu hoteli, umugabo akiyumvira ko umugabo atabyazi, umugabo umugore agize arabizi. Ibyakurikiye ndabiretse. Umugabo nariko ndavuga ngo iki, ndavuga ngo Satani ashobora guca mu ntege nke zawe cyangwa agaca mu nkomezi kugira ngo akugwanye. Nariko mvuga ngo wame ugavye kuko umwansi wawe ariko arakugwanya. Mu gitabo twasomewe rya Kete, Petero yavuze ngo imibabaro ihwanye n'iyacu ishishwa kuri bene data bari ku isi yose. None rero ikibazo, mbega kuri abo bene data bari ku isi yose hoba hariho abanesheje? Icyo ni ikibazo. Hoba hariho abanesheje? Nemwe ntimuri abasomyi ba Bibiliya. Bariho, hariho abanesheje. Twe nawe uyu munsi nitwe turiko turakina umupira, uyu munsi nitwe turiko turashikwa ko n'ivyo bigeragezo, uyu munsi nitwe turi mu ntambara, umwasi Satani ariko ararwanya. Mbega turabanesha canke turabanesha? Mbega none abo banesheje bakoresheje iki? Ico bakoresheje banesheje gisome montuze mu ikete Paulo yandikiye Abanyefeso. Ikete yandikiye Abanyefeso igice ca 6, dusome duhereye ku murongo wa 10 tugere ku murongo wa 18. Ariko mu nkundire urahasoma kubera ko umwanya uri kuragenda. Avuga ngo mukenyeze ukuri. Ibyo ntibigwanishwa. 13 ngo kubw'ibyo mwabiri ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi nimwaheza byose mugahagarara mushikana. Uwo ni murongo wa 13. Baba Kristo bari mu ntambara, baba Kristo bariko baragwanywa, ibigwanishwa bagomba kwambara kugira ngo bashobore guhagarara mu gihe cy'intambara, bashobore guhagarara
ku munsi mubi. Avuga ngo mukenyeze ukuri, mwambare ukugororoka nk'icuma gikingira igikiriza, mwambare inkweto z'iby'ubutumwa bwiza bw'amahoro biteguza, mwabire inkinzo yo kwizera, niyo muzoshobora kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro, kwabira inkofero y'agakiza hamwe n'inkota ya mpemu, musengere muri mpemu ibihe byose no mu buryo bwose. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ibi nibyo bigwanishwa umukristo akwiye kwambara kugira ngo ashobore kurwana intambara kandi ayigwane anesha. Ababaye abahisi barasoma ijambo ry'Imana, bari bafise ukwizera, bavugana ukuri, barasenga, bagafata n'ibihe byo kwisonzesha. Ariko uyu munsi abantu tuzi ko gusenga n'ibyo batagira akazi, gusenga n'iby'imbundege, abantu batize amashuri, abantu batagira amafaranga nibo bakwiye gusenga, nibo bakwiye gusoma ijambo ry'Imana. Ariko nutasoma ijambo ry'Imana, umwansi ariko arakugwanya kandi ntuzomutsinda, ariko arakwitegurira. Uzobona urugamba rwashiranye ko utagishobora kurusokoka. Ariko abasoma ijambo ry'Imana, ariko abasenga, Imana irabaganiriza iti nubwo umerewe neza, imbere hariho intambara. Ukwiye kwitegura kuko umwansi ariko aragutega imitego. Uhumure, ndi kumwe nawe kandi uzonesha. Petero avuga ngo igice cya 5 ku murongo wa 6 ngo nuko rero mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana k'ubushobozi, kugira ngo izibashire hejuru mu gihe gikwiye, ngo muyikorere amaganya yanyu yose kuko ibababara. Mwirinde ibiboreza, mwame mugabye. Umurezi wanyu ari we wa mugwanizi, agendagenda nk'intambwe yivuga, arondera uwo arotsa. Ngo umurezi wanyu ari we wa mugwanizi, aratontoma nka kwa kundi kwa kagapfizi, agenda yivuga kugira ngo arondere uwo yorotsa. We ugize ubwoba, Satani arakurotsa, kubera yuko nta kigushigikiye, nta jambo ry'Imana ufise muri wewe, ntusenga, nta kwizera ufise. Satani icazana cyose kiraguhitana. Akubwiye gusambana, urasambana. Akubwiye kwiba, uriba. Akubwiye kurya ibiturire, urarya ibiturire, kubera yuko nta ufise kigukingira. Ngo mumugwanye mufise ukwizera gushikamye, muzi yuko imibabaro ihwanye n'iyanyu ishiswa kuri bene data bari mu isi. Imana yacu ihabwa icubahiro. Ngo kandi Imana igira ubuntu bwose. Sijya ntambara uri kuracamo, ntabwo ari isi wawe gusa. Stefano yaduciyemo, Petero yaduciyemo, Pawulo yaduciyemo, Eliya yaduciyemo. Ababaye abahizi, abagwanye bakanesha, abo bose baciye muri izo ntambara, baciye muri iyo nzira, hanyuma baranesha. Imana ibagirira neza. Uyu munsi babyagiye iburyo bw'intebe y'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Ku murongo w'10 avuze ngo kandi Imana igira ubuntu bwose, yabahamagariye ubwiza bwayo budashira muri Kristo. Nimwaheza kubabazwa akanya gato, izobahingura rwose ubwayo, ibaremeshe, ibahe inkomezi. Imana ishimwe. Imana nishimwe. Iyo ntambara urimo, ayo mageragezwa urimo, Imana irayazi.
ijambo rivuze ngo nakanya gatoya, ngo niwaheza kubabazwa. Emwe burya kubabazwa nta muntu yovyihamagara, nta muntu yokwihamagarira igerageza. Hari umupfasoni ga yemwe yokwihamagarira kuvanga, umugabo akakuzanira ko abandi bagore cyangwa abandi bakobwa mu gitanda c'iwawe, mugabo ngo apana kuvyumva ku matwi bibera hariya mw'ihoteli, bakaza mu nzu yawe. Mugabo ngo Imana irashobora kubireka, kuko ngo nakanya gatoya, ngo niwaheza kubabazwa, ngo iyo Mana izokuremesha hanyuma iguhe inkomezi. Dusubire mu murongo w'icumi, ngo kandi Imana igira ubuntu bwose, yabahamagariye ubwiza bwayo budashira muri Kristo. Nimwaheza kubabazwa akanya gato, izobahindura rwose ubwayo, izobaremesha hanyuma ibaha inkomezi. Ngo nta nubwo izotuma umumarayika, nta nubwo izotuma pasitori, nta nubwo izotuma dikoni, mugabo ngo iyo Mana izokuremesha hanyuma iguhingure. Ngomba dusenge kubera ko niko amasaha arangiye. Wame ugavye, kuko umwasi wawe ariko arakurwanya. Wame ugize, wame ugavye, iyo uririmba ugabe, iyo ukora ibikorwa kanaka ugabe, iyo udandaza ugabe, iyo ukora ibikorwa bitandukanye ugabe, kuko umwasi wawe, nubwo utamubona, umwasi wawe ariho, ariko arategura imigambi kanaka hariya mu kinyegera. Ariko abakunzi ba Yesu, umwasi wabo ntashobora gutegura imigambi ngo bareke kuyimenya, kuko uriya mwasi nubwo ategura imigambi, Yesu ariko arayibona. Abakunzi biwe arababwira ngo uragenda hange, ngo naho bajya abantu musangira agacupa, hari umugambi bafise. Nubwo bariya abantu wamubagirira neza, hari umugambi bafise, uragenda neza. Wowe mukagendana, uzi ko ejo bateguye icoba ahantu, hanyuma ugakwepwa, kubera ko Yesu yakubariye ngo genda gutya Mana. Wame ugavye rero, umukunzi wawe ntumushire kure yawe, umwamize hafi yawe, kugira ngo yame akubwira amabanga, kugira ngo yame akugwanirira, kugira ngo yame akurokora mu gihe watezwe imitego. Hari umuririmbyi yaririmbye, igice cya mbere muri byigwa 88, yavuze ngo numva umukiza ambwira ko mbuze inkomezi, ngo name ndamusenga ntaco nzomuburana. Imana yacu ihabwa icubahiro. Wewe na jewe nta nkomezi dufise zotuma tunesha intambara, nta nkomezi dufise zotuma tunesha umwasi wacu, ariko turi kumwe na Yesu turabanesha. Imana yacu ihabwa icubahiro. Umuririmbyi arabitahura ngo numva umukiza abimbarira.
ziriya ntambara ntiwoshobora kuzinesha, na jewe sinoshobora kuzinesha ndi jenyine, ariko ndi kumwe na Yesu nzokwamanesha ibihe byose. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Imana ibaheze.